Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icubahiro, nongere nshima Imana nyene amahoro, se umwami wacu Yesu. Nti shalom shalom kuri buri wese ukurikirana ubutumwa bwiza bucishwa hano muri groupe yo kuri kwa Bibiliya yera. Ngorobezanije nawe kuri uyu munsi nyene ngo twongere gusangira amajambo y'Imana. Ndi kuri ya telefone akamize guteranya amajana 257 61 amajana 746 amajana 645. Kaze dusangira aya majambo. Teme y'uyu mugoroba iravuga ngo ingene Yesu abwira abishimiye idini, umubatizo, izina, icicaro n'ibindi ariko badafise intuntu mu mitima yabo, nk'uko twamye tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice ca 5:4. Nagira ndakwinginge ngo ukurikirane, umpere na mwene so, umpere na mwene data, umpere na bene data, umpere na bene so buno butumwa bwiza. Kaze cyane tugiye gusangira amajambo. Dusome hariya muri Yohana igice 8 uhereye ku murongo w'3 tugeze ku 3:5. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Baramwishura bati, turi uruvyaro rwa Aburahamu, ntaho twigeze tujakarira umuntu n'umwe, none uvugute ngo tuzohabwa kwidegemvya? Yesu arabishura ati, nukuri nukuri ndababwire, ukora icaha wese n'umuja w'icaha. Umuja ntiyama atsindaje mu nzu, ariko umwana we yama atsindaje. N'ayo majambo y'Imana. Haleluya. Shengero bene data bakozi b'Imana, nagomba ngo unkundire ufate aka kanya uwumvirize ico mpwemu w'Imana ariko avugana natwe, ariko avugana nawe aya masaha uronkeye kw'iyo audio. Nukuvuga kare twari twavuganye amajambo atubwira ingene bikwiye kugira ngo dushimwe n'Imana, kugira ngo tube abantu bemerwa n'ijuru, turengere kwemerwa n'abantu, turengere kwitwa amazina n'abantu, turengere aya mazina abantu basigaye bagenda bakwega. Hariho abantu bakwega amazina ukarondera iyo yavuye ukahebura. Data ugasanga umuntu afite izina, ariko iryo zina nta gikorwa na kimwe kigaragara ko cavuye ku Mana kugira ngo gishinge naye ko yoronka iryo zina afita. Kuko twamye tubabwira ngo iki gihe vyaravanganye, igikenewe icompa ukaba ufite izina ry'uko uri umunyentuntu kubw'icaha. Haleluya. Ibisigaye byose ngomba nakubwire ngo aba bantu bari bafite ivyizigiro, bazi ko ari uruvyaro rwa Aburahamu. Yesu ariko arigisha, yariko yigisha abantu bagaragara ari abantu bamaze kwitwa bazi Imana. Yigisha abantu bagaragara bashobora kuvuga ati natwe turazi Imana. Yigisha abantu bashobora kugaragara bakavuga ngo natwe turafise n'ivyo twokwigisha. Yigisha abantu batemera ko ari abantu bakwiye kwiga guhera kuri zero. Yabigisha nabo nyene bafise ivyo bagangamyeko. Yabigisha bafise izindi ntahe z'uko bashoboye nabo bafise. Yabigisha bafite ibindi vyizigiro batigisha uheze, ariko twebwe turazi ko tayari twaramaze kugororoka. Haleluya. Arababwira aya majambo. Iyo rero usoma aya majambo niho ucubibona ngo nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje muri abigishwa banje vy'ukuri. Iki ni ikimenyetso kidasanzwe. Iri ni ijambo Imana iriko iravuga, ni ijambo Imana iriko irasohora, aho Yesu wenyene ahagarara, haleluya, akabwira ngo abayuda bari bamwemeye. Kandi wibaze uyu mwaku wo kwemera Yesu ariko utagiramwo intuntu. Yesu akuravye akavuga ati, naho mvuga, naho nkurikira, naho nyitirirwa, uramvuga ku munwa, ariko sindi muri wewe. Yesu arabihweza ngo ariko arababwira, bamaze kumusezeranira ko bamwizeye, arabaraba asanga n'abantu bari kumwe nawe,
nk'uko ushobora gusanga mu ishengero turunzeho, nk'uko ushobora gusanga mu madini abantu barunzeyo, nk'uko ushobora gusanga abantu hari umurengera umuntu akizera ngo ko bicara kugera hari inyuma ngo Imana ngo ireke irakora. Ngomba ndakubwira igikorwa cy'Imana, ishengero ry'Imana n'ishengero rifise intuntu. Haleluya, kuko ariryo rizokwirugwa. Mana yo dutabare cyane. Yesu ngo arababwira ati ntacyo bitwaye, nta nico bimaze kubona munyizeye. Haleluya, arababwira aya majambo ati muzoba bigishwa banje. Egome bari bamaze kuba bigishwa, bari bamaze kumwizera, bari bamaze kuvuga ngo natwe tuko pamoja na wewe, ngo ni kibazo ubu turi kumwe mpaka. Mugabo baravye aca arababwira ijambo rikomeye, ngo arabwira abantu bari bamwizeye ati murabigishwa banje. Mugabo we waca arakaminuka ashirako kandi ngo vy'ukuri, mugasubiremwo ngo vy'ukuri, mu yandi majambo ngo bukuri. Amena, ngo murabigishwa banje vy'ukuri, ngo muzoba bigishwa banje vy'ukuri, mugabo nimwimera kitondera ibyagezwe byanje, ngo aho niho muzoba bigishwa banje by'ukuri. Haleluya. Bene data, hari igihe umuntu ashobora kwitwa umukristo mugabo ataritwa umukristo w'ukuri, umuntu akitwa umukozi w'Imana mugabo atari umukozi w'Imana w'ukuri. Yesu akakubwira nuno mugoroba yongeye kwira ijambo ngo uzoba umwigishwa, uzoba umukristo, uzoba umukozi w'Imana vy'ukuri, mugabo ubanje kwitondera ibyagezwe vyiwe. Haleluya. Igihe cyose wogira ivyo wirata, igihe cyose wokwirata idini, igihe cyose wokwirata izina, kuri bishop, kuri apotre, kuri profete, kuri josekwa, ivyo vyose woshobora kuba biryamanye ugasanga urazi ico nanje nkaryama kuri ivyo, tukaguma nivyo bikaducikira imizigo twamana ku bitugu, bikaducikira urukonda mu kanwa, bigacika ibyo twama tugenda twitwaza abantu, tugenda tubibashingiramwo intaye, tugenda tubabwira ingene Imana idukoresha, tugenda tubabwira ingene Imana iriko irakora, ingene Imana yankoreye, ingene yacagiye, ingene vyagenze, ingene Imana mugabo Yesu ashitse yoca atubwira ati muzoba bigishwa banje vy'ukuri. Igihe muzobanza kureka kuguma muri ako kameremere, muzobanza kureka kuguma muri ivyo vy'imimenyerano vy'uko mwabatije amazi menshi, ko muri mwishengero iryo bashaka navuze kandi ngo rya kera atarakadube, ivyo birengere muba bigishwa ba Yesu vy'ukuri. Ibisigaye vyose peu importe. Haleluya, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Yesu acirababwira ngo kandi muzomenya ukuri, ngo kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Nukuvuga hariho igihe ushobora kugumaho bikenewe kumenya ukuri, urakeneye kumenya ukuri. Ukuri niko gushobora kuguha kwidegemvya, nawe wowe uri umukristo, nawe wowe uri umukozi w'Imana, nawe wowe uri uwo hejuru, nawe wogomba ukaba watanguje ishengero, nawe wogomba ukaba ugerekeranya intebe zitatu, nawe wogomba aho wicara ntihagire undi ahicara, nawe wogomba ukaba uzinga amavuta yasizwe ikazanga yarimo ryaciye rimeneka, nawe wogomba ukavuga ko ayo yasizwe atasubiye kuboneka, biragusha. Yesu akubwira ngo uzomenya ukuri, ukuri ko uzoguha kwidegemvya. Utaramenya ukuri, utaramenya neza icyo Imana igomba ku mukristo, icyo Imana igomba ku muntu azoja mu bwami bwayo, ngo ubanze ugire intuntu mu mutima wawe y'icyaha n'ivyaha bya bagenzi bawe, nagira ndakubwire n'ubujuju gusa, n'ukutamenya, n'ubutungu. Mu yandi majambo, Imana dutabare cyane. Birakwiye ko tumenya Yesu agomba iki, Imana igomba iki. Ijambo ry'ukuvuga ngo twarizeye ntirihagije. Kwizera sekwa, kwizera ni iki? Igihe wizera utari mu byagezwe vy'Imana nibiki byo? Ninde yabaroze? Ninde yahenza abakristo akatubwira ubutumwa bw'ubutungu, akatubwira ubutumwa bw'ikigoyi? Abantu usanga ari abarozi, usanga ari abicanyi, usanga ari indaya, usanga ari abararaguzi, usanga ari bisuma, usanga ari abaeskro. Uno munsi abantu bageze ku escroka bakoresheje amajambo y'Imana, Bibiliya, ubuvugishwa, ibisuma. Mugabo kavuga ngo Imana dutabare cyane, ugasanga baraho bakubwira ngo nanje mwijuru, ngo nanje mwijuru ntimuzajayo, nitutahinduka ntituzojayo. Yesu agazanye ijambo umugoroba ngo murabigishwa banje vy'ukuri, mwitonde byagezwe vyiwe, ngo ico gihe tuzomenya ukuri,
namwe muzomenya ukuri ngo kandi ukuri niko kuzoduha kwidegemvya, ukuri niko kuzotuma tuja mwijuru, ukuri niko kuzotuma Imana iturabika dushima. Ukuri kuri mu mutima wanje, kuri mu mutima wawe, ukuri Imana ikuravika gusanga mu kuri izokubwira iti mwananje, haleluya. Ariko atakuri naho woguma uvuga Imana, naho wovyamiza mu kanwa, naho wopfukama, naho wovuga ngo upfunga karani ijuru, uragomba upfunge d'aujourd'hui uhereye uyu munsi ugushika upfe. Nutaja mu kuba ivyageze by'uhoraho, ugomba ufunga, ugomba usenge, ugomba uvuge, ugomba uvugishwe mu ndimi ibihumbi n'amajana. Kazi yako Imana irakeneye agakiza mu buzima bw'umuntu. Imana irakeneye abantu bafite inzara n'inyota vyo kugororoka. Imana irakeneye abantu bafite inunu batunujwe n'ivyaha, bakumva ko bajugumira, bakumva mosozi igihe bikanze ko hari ico Satana bakojeje, ko hari ico Satana bakoza uko bukeye uko bwije, igihe bikanze ko hari ikintu ca grace Imana bofansije mu Imana, bakajugumira bakarira. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aya majambo nagomba ngo yagumye, sinzi igituma numva wese mpagurutswa, nahagurutswa nabwirwa ngo nturara utavuze, nturara udatangaje ibi bintu. Ndacari kuri rya jambo nyene uvyumvirije neza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu ngo arabahebuza, arababwira ngo nuko muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Abantu umunsi ntibakeneye ukuri, abantu umunsi bakeneye vya bindi vyo kwireyesa, vyo kurejareja, vyo gupaka amavuta, vyo kubwira abantu ngo mbonye. Uyu munsi menye ko hari abantu aho gufata umwanya wo gusomesha ijambo ry'Imana ngo bumve iki Imana igomba, ngo bumve ingene Imana itegeka, birwa Imana irikiravuga. Imana ngo barababwira ikintu kimwe, amadini, amashengero, abakozi b'Imana, amakristo turahonye kuko abantu bataye Imana bakurikira ibindi bintu vyikuragura ubupfumu. Abantu aho gukurikira ijambo ry'Imana ngo bumve ico rivuga, uyu munsi bari kuraguza gusa. Nagiye gusanga hari abantu bafata umwanya wose wo gukorana bakawumara ari Imana reka bashaka, reka message zawe fata umwanya musome ijambo ry'Imana. Reka kuguhendwa n'abantu baguma bakubwira ngo namahoro n'amahoro kandi ufise uruguma rutavurika. Waranse gukizwa, waranse gukira, waranse guheba ingeso zawe, waranse guhinduka, waranse kuva nk'umukozi w'Imana, waranse kwihana neza ngo ugere ku rugezo rwawe uhinduka rwose. Uno munsi uhendwa n'abaguma bakubwira ngo mbonye Imana, ugiye buraya, ururiye kontake uyitora, uzorinda uhwera uticaye ntaje impande y'umushoferi. Imana dutabare cyane. Abantu bataye kurondera ukuri, igikenewe mu Mana ni ukuri. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu acarabahebuza, muzoba bigishwa banje vy'ukuri nimwagendera cyane nimwaguma cyane nimwakora ibyagezwe vyanje byose, kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Umviriza bene data, ikibazo dufise uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bose bapfanye he ndakijijwe, bapfanye he nsengera hariya hariyo mwemu, hariya hariyo umwuka, hariya bimeze neza, Imana iri mu ruhande. Oya kabisa, eko hariya hari Imana. Wagera kuraba hariya hari Imana, mukorana nayo gute? Ugasanga umuntu akubwira ngo hariya iwacu hari Imana, ugasanga namba Imana yo, ugasanga kabisa ugiye mu bikorwa, ugiye mu vyamwa, ugiye mu ngeso, ugiye mu vyo, ugasanga uwo muntu akubwira ngo hari Imana, ukabirwa yuko yarigeze no guhura n'umunsi umwe. Imana dufashe. Kibaza iyo uvuga Imana, wowe warigeze kubibona umunsi, wowe warigeze kumva n'ijwi ryayo, wowe warigeze kubona basi umunsi umwe yagiriye neza, wowe warigeze kubona basi umunsi umwe uburake bwayo bwasesetse, wowe warigeze gusomaho Bibiliya ukumva uburake bwayo, wowe warageze gusoma. Bantu b'Imana, abantu turapfuye rurimi gusa. Yesu acarabahebuza, munabigishwa banje vy'ukuri nimwagendera mu vyagezwe vyanje kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Nabo bati twatanzwe dufise icyo tuvuga. Haleluya, Imana dufashe, Imana tutabare. Kandi baravuga ngo natwe tubagera tutakubariye, ingene dupanze ingene ibyacu bigororotse, ingene twitunganije. Haleluya, ababwiye ngo muzomenya ukuri kandi ngo kuzoba kwidegemvya, bo baho gutahura ivy'impwemu bazoba bumva menote, bumva ibiziriko ko ku maboko, batumviriza mgenzi tukubarire ukuntu bipanze. Haleluya, Imana dufashe cyane. Hariya baramubariye bati aje kubabwira amajambo ngo kandi ukuri kuzoba kwidegemvya, nabo baramwishura bati turi uruvyaro rwa Aburahamu, naho twigeze tujakarira umuntu n'umwe, none uvuga ute ngo tuzohabwa kwidegemvya? Urumva
bimwe twishimiye, bimwe mwishimiye, bimwe bituma bugana mugaye, bimwe bituma bugana abantu bagenda batikoza akamaboko, bimwe bituma abantu bahagarara ngo ishengero ngo mfite rinini, ugasanga umuntu yataye agakiza asigaye yizeye ngo ijuru ni iryo nyene, kubera araba abantu bakuba amashi imbere yo bapfukamanga bamugira ko gakeye akizera ivyo ngo nanje Imana urashaka kuba upfanye ivyizigiro vy'uko umwuzukuru wa Aburahamu uri uruvyaro rwa Aburahamu. Yesu arabaheruza ivy'uko uri uruvyaro rwa Aburahamu, naho uzi ko waremwe n'Imana, naho winjira mw'ishengero, naho wasenge ukaba umukozi w'Imana, naho ushizwe hejuru, naho ari wewe bose bavuga ngo ni wewe wa mbere, gomba nagira ndakubwire uyu mugoroba ijambo rije rihambaye, rije kuvuga ngo nitwishimira amazina, nitwishimira ivyo, nitwishimira agakiza, nitwishimira imyaka tumaze tubatijwe, nitwishimira intebe twicaramo, nitwishimira amadini dusengamo, niwishimira ivyo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbwira abantu ngo rondera ukuri kw'ijambo ry'Imana, vuga ukuri, bamukuri, urabe, ureke mwemu yera agusese, agushigirirahe ko uhagaze, akubwire kuri muzima mu buryo bw'imwemu. Haleluya! Urengere ivyuri. Iki gihe abantu hari agakiza ko mu muji, hakaba agakiza ka ruguru, hari agakiza k'abatunze, hakaba n'agakiza k'abato, hari agakiza k'abataco. Yesu we oyaye, agakiza ni kamwe, agakiza ni kamwe. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira no kuri ubugingo, ntawe ujya kwa data namujanye. Agakiza nakoko kuca kuri Yesu nk'inzira no kuri ubugingo. Yesu yavuze ngo twebwe ngo turi inzira, oya yavuze ngo jewe. Namba Yesu yavuze ngo jewe ni jewe nzira no kuri ubugingo. Wewe ako gakiza kabiri mani, n'agakiza k'umunyagisagara, ako gakiza kibu wewe bibandi bavuga butumwa bibisuma, baretse amashengero agahumana, baretse amashengero agasiba, baretse amashengero akononeka, baretse amashengero agatabagara, ngo mutife ngo turi mu muji, ngo turi Burayi. Iburayi ni wapi? Yesu niyaza imipaka y'ibihugu izokugwaho, Yesu niyaza ivy'inkoba bizovaho, Yesu niyaza agasirimu na civilisation bizoba bimwe. Haleluya! Yesu ajojana nabera kuko nawe azoza ruwera. Kandi Yesu niyaza ivy'ureha, ivy'ukungana, ivy'ukutunze, ivy'uko ukenye, ivy'uko uri muremure, ivy'uko uvuka mu gisagara, ivy'uko uvuka ruguru. Yesu niyaza uzogirirwa ibakwe ryo kumva inzamba yo kumusanganira mu kirere. Ijambo riravuga ngo niyaza, naho uko aza gutarahishurwa, naho uko tuzosa bitarahishurwa, ngwico tuzi niyaza twese tuzosa kumwe. Abo biteye amaruja à lèvres, oya suko uzogenda usa. Abo bisukishije bagitera iyindi mishatsi, oya suko tuzogenda dusa. Twebwe twirabura twabuze kumbure ingene, oya cyo ntabyo nabuze kuko birakavumwa. Twabuze ingene twicubura, ivyo ntabwo tuzogenda tugaragara nk'uko tuzi. Naho ubona umenga twasigaye twirabura uri inzobe, naho ubona umenga twasigaye ruguru nawe waramanutse, naho ubona umenga twasigaye Burundi nawe warajabutse, niyitwitaba inzamba uzosanga twicarana mfise icubahiro nk'ico cawe. Kuriya warugura azogira icubahiro nk'icanje, nuriya warugura azogira icubahiro nk'icawe, nimwaba mwakoze kumwe mu kugendera mu vyagezwe vyera vy'Imana yacu. Haleluya! Yesu abwira abantu hatoya ivyo ko murabuzukuruza mu ruvyaro rwa Aburahamu, ivyo nivyo twirata umunsi, nivyo bibujije abantu gukizwa